nuko ndabahaye kaze hano ku Mibereho TV. Muraho murakomeye bivanye naho muherereye, twebwe n'amahoro turashima Imana. Nuko Imibereho TV uno munsi twari twifuje gucishamo gatoyi tubibutse kugira ngo mubandanye mukurikiza ivyo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu butubwira muri bino bihe bitoroshe vy'ikiza ca coronavirus. Mubandanye mukaraba mu ntoki umwanya wose n'isabuni, mubandanye mwirinda gukorana mu ntoki, mwirinde kugumbirana, mwirinde gusomana. Ikindi naco mubandanye mufungura ifungurwa zirimwo vitamine C, aho ni nk'indimu, mubandanye mufata imicungwe, mandarine, mubandanye mukoresha mufata ipapayi, mufate inanasi n'ibindi byinshi birimwo vitamine C kugira ngo umubiri wanyu uronke abasoda bakwiye bo kwikingira ingwara zitandukanye harimo n'ico kiza coronavirus. Hama ikindi naco mubandanye musenga Imana umwanya wose kugira ngo ico kiza ntikironke aho gica. Mubandanye musaba imbabazi ibyaha byose muba mwarakoze, mubandanye mwishira imbere y'Imana kuko Imana niyo ikomeye, niyo ishobora gukuraho ico kibazo cy'iyo ngwara, ico kiza. Nuko tubandanye twizigira Imana mu bihe turimwo, wibuke gusenga aho uri hose. Nuko murakoze. Hama tugiye kubandanya n'ikiganiro cacu ingene dushobora kubaho tunezera ivyo twokora kugira ngo dushobore kubaho tunezerewe igihe cyose. Nuko abatarakora abonema nagira ndabasabe vraiment mufyondawe hepfo handitse sabone, ufyone n'agakengeri kari hirya, ako kazogufasha kubona ama notification, mu kubona ama video bitagoranye dusohora hano ku Mibereho TV. Nuko mu kiganiro giheze twarize ibintu bibiri bidufasha kubaho tunezerewe. Ikintu ca mbere twarize ko kubumbwa n'ivyo ufise ari ikintu ca mbere gitanga umunezero. Ikindi naco kwikunda ukishira imbere muri vyose navyo bitanga umunezero. Nuko uno munsi tugiye kongera ko ibintu bitatu kugira ngo tubandanye dukora ibintu bidufasha kunezerwa, kuko ubu nta ibintu vyo kubabara kubaho twigiriwe tubireke kubiha umwanya, ariko turondere umunezero. Ikintu ca mbere tugiye kongera ko ni ugutwenga. Mu bisanzwe gutwenga ni umuti uzimbutse, ni umuti tutagura amahera muri farumasi. Nuko iyo uronse ikintu kigutwenza fata umwanya utwenge, kuko gutwenga bizana umunezero muri wewe. Canke iyo ufise ibintu bikubabaje wumva ufise stress muri wewe, ndagusavye ufata umwanya wibuke ikintu cyose cyo bacaragutwengeje mu buzima bwawe, kugira ngo wibuke ibintu vyagutwengeje. Ivyo bizogufasha, uzosanga wasubiye gutwenga muri ako kanya. Nuko gutwenga tubishire imbere, wumve mu mwanya wose wumve wotwenga. Urose ikigutwenza fata umwanya utwenge, kuko utwenga birafasha, bizana umunezero muri wewe. Nuko ikintu ca kabiri kizana umunezero muri twebwe ni gufasha abandi. Gufasha mu bisanzwe gufasha biri mu buryo bwinshi. Ushobora gukoresha ingufu Imana yaguhaye ukagenda gufasha umuntu udukorwa ukoresheje amaboko. Ushobora gukoresha imfungurwa ufise mu nzu, ukarabona ati uriya muntu ntafise ico afungura, ukazimutwarira nawe akaronka ico afungura. Ushobora gukoresha uburyo ufise mu buryo bw'amafaranga, umuntu ukamuha amahera, umuntu atishoboye ugashobora kumufasha ukoresheje amafaranga. Rero gufasha biri mu buryo bwinshi. Gufasha kumva ukoze ikintu kikanezera uwundi muntu, kuzana umunezero mu buzima bw'uwundi muntu, navyo birahindukira bikakuzanira amahoro muri wewe, bikakuzanira umunezero, ukumva uryohewe vraiment. Kuko iyo ufashije umuntu nawe akaryoherwa, nawe bikuzanira umunezero muri wewe.
nuko ikintu ca gatatu kidufasha kubaho tunezerewe mu buzima bwa misi yose tubayemo ni kubaha abantu, kubaha uwo ari we wese bivanye n'urwego arimwo, kuko niyo wubaha abantu bose, abantu bazomenya ko uri umuntu utishira hejuru, uri umuntu wicisha bugufi. Ivyo navyo bizokuzanira kubahwa. Iyo wubaha abantu bose, abantu nabo barakubaha bakaguha icubahiro. Rero iyo abantu bakubashe bizana umunezero mu buzima bwawe uri kuracamo. Nuko ndabashimiye cyane ku mwanya mwafashe muraba ino video. Ndasabye abatarakora abonema mukore abonema, mufyondaho hepfo handitse sabone hatukura, murabona n'agakengeri kari hirya naho mugafyondeko kugira ngo mubandanye mubona amavideo dusohora hano ku Mibereho TV. Nuko murakoze cyane, ndashimira ingene munkurikirana. Ndabasabye kugira ngo ikindi naco mwokora mupartage ino video kugira ngo abo mwifuza ko ibashikire, mukore commentaire hepfo. Benshi mbona amakomantere banyandikira muri WhatsApp, ariko nkeneye ko amakomantere muyashira aho hasi kugira ngo, kuko ikini aha niho nifuza ko tuganirira hano ku Mibereho TV. Nuko murakoze cyane, mugira umunsi mwiza, Imana ibazigame.